kuko nta kuntu yofata yuko ari karata ku buntu abantu abashikiriza ibi nibi abantu bakabifata yuko umengo ngo ari karaducira urubanza no ntari karacira urubanza we ja ku mavusenge we umurimo uriko urawizeye ja ku mavusenge rero Imana izokurenganura ibintu byose mu masengero je nagiye gusengeramo yose bambwiye yuko byose bibera ku mavi ariho biva nta hantu namwe je nigeze numva umuntu ambwiye ngo umuntu niyaguhangara ngo uzoje usimbira ngo kwisinza iginuma ngo umwishure oya ucutsindwa ucutakara ubutaye ari ngiye bizari n'ikigeragezo ubutsinzwe urumva ikigeragezo kije gisengere urumva hama Imana izovyikorera hama ubandanye murimo wawe kuko uzoba wivanze muri domaine itari gwawe iyo wivanze muri domaine itari gwawe rero ucutakara kandi abantu buberetse yuko umengura afise ubwoba nico kintu urimo umuntu ntumwereke yuko ufise ubwoba n'ivyo urimo mwereke yuko ivyo urimo bizi neza kandi ubitahura komeza ubatahuza abantu ariko ugarutse n'inyuma uzocika umunyu nkingi y'umunyu nka mukaroti yasubiye inyuma kuraba ngo bimeze gute ndibaza aho bantu bamwe baratahuye ugwanko gwa jina cimama ndagwatanguye uko sinamutahuye nabaye bumwatake campura n'ababesha ba escro ariko urukundo gwa jina cimama ndare gwagarutse gwaje ari uko je namutahuye neza namutahuye na demana rero ugwanko gwanje nawe gwaje tutaratahurana umwe wese yubahigwa icari je uko nkora ibigaro urazi ko nkuba ari kosa abantu batantahura je babona yuko ari kosa gukora ikiganiro nawe ego kuko rega nta muntu yemerwa na bose ariko abo bantu rero babitahura ko ari kosa je sinjejwe kubasiguza ngo bimeze uko oya jewe ndabandanya akazi kanje urumva demana rero twahujwe niki no gutahurana rero kandi nabo nyine bakuze no kubitahura ama abantu muri entertainment batagufata bon nawe ntuvuga kuri mu promoter ariko bafata yuko atagaciro ufise mu mbuga bakakwita umujaganyi we ubafata nkiki bon abantu banyita umujaganyi peut-être nubwo babona nkora ivyo badakunda urumva ariko ivyo nkora badakunda bamenye ko ari ababikunda kuko inosi iriko aho nye turi 12 miliyoni zirenga z'abarundi urumva aho ni mu Burundi ka gahugu bita ngo na gahugu ngo gatoya urumva 12 miliyoni zirenga none mu Rwanda ni bangahe muri Tanzania ni bangahe muri Kongo ni bangahe none ko ivyo dushikiriza tubishira ku mbuga rega tubishira ku mbuga bikagena ntituzoba birabiyo babiraba bari rero ivyo we utabona yuko bikuryoheye vyihoze bireke kubiraba nihagire nico bivugako urumva kuko jewe nk'ubu sinshobora kuja guhangana n'abakonveri n'abashoferi ntiduhuje imwemu n'umushoferi ari kwivola sinzi permis yayikuyehe sinzi ngo icatumye aja kwivola je ndabana na domaine yanje urumva rero je abanyita umujaganyi eko basinda umujaganyi none wungutse iki kubera unyise umujaganyi wungutse iki ego je ndavyemenda umujaganyi ncanja mu muriro cambura amahera kubera unyise umujaganyi akunze bakoresha imwaya media murabyumvise namutahure uko abyumva ntabwo ajeje kubibumbisha umwe wese ndaje aramutahura yuko ivyo akora nandi batabitahura ati uko umwe wese ukabyumva ariko abitahura koresha umwanya ngire mu buzima gatoyi nubwo bitari bikenewe wewe twarakubonye bitagenze neza na boss wawe muri wa Karate TV uhitamwe gushinga ikinyamakuru cawe kuvuvuyeyo niki wahombye niki wungutse gushaka kuri uyu mwanya nisa bon ico kintu ivyo bintu bimaze kuba kenshi bwo narakoze na conference de presse urayibuka nshinze koresha umwanya media nakoze conference de presse kugira tuyage n'abandi sinabamisha makuru ndabashikirize rero ibintu babona ku mbuga ku ma stati no ku ma page ya Facebook n'ahandi babitahure bo jewe ikibazo washikirije twabonye bitagenze neza ariko ikibazo aho kiri ni wahomvye kiwungutse iki ico nico nshaka rero gushikiriza abantu bo uno munsi ikintu jewe nungutse muri wa Karate TV Premier manungutse ubumenyi kuko nari ndi kumwe n'umuntu amenyereye cyane ibintu vy'imbuga nari ndi kumwe n'umuntu yugurutse cyane mu mutwe amazemwe n'igihe kirekire mbe hari abantu batazi ko bifesi yace mu minwe ya Kesdan burya Kesdan ngaha mu Burundi niwe muntu wenyene amaze kuramura abantu benshi kandi abatangura atanu umuntu numwe abazi atandukanye cyane na Kezanet
atandukanye cyane n'aya mapaje yibona yuko yica gakiza akeza nagutora uri nk'umuswi agutora uri nk'irigi akakuberagura akagukuza ugakura kugeza kuko akesa guhereza ubuzima akubakira ico bita izina ariko bivanye n'umubwira bwawe n'umwete wawe niho wubaka iryo zina kuko hari abamuciye mu minwe bitagenze neza uno munsi je ndamushimira Landry promoter amushimira yadutoye turamagi je naba umefikiria jambo kubwa sana, alafu utaifanya pia Afrika ijivunie kuwa na mtu kama wewe August. Aho nyene bikakugwa n'umugenzi wanje nigishije ubuzima nkamugisha gukora nkamugisha buri kimwe cyose gishobora kumubeshaho hanyuma akaza kunyihinduka akaba umugambanyi agatangura kwifuza ivyanje n'ivyiwe. Bakunzi bireresi ndundi sezo ya kimwe kukindi izokwama ibonekana kuri YouTube ya Heroes in Faith Entertainment buri wa gatanu vendredi igihe cy'isa 11 z'umugoroba ku Kadomo. Wifuza guhora ukurikirana iyo sezo gira subscribe kuri YouTube ya Heroes in Faith Entertainment hama wamukurikirana iyo sezo. Murakoze. Hello bakunzi bakoresha umwanya media murakomeye meze neza. Today nje nk'umuhost mwamperuka kera mwabara munzi nk'umutumire no musi nje nk'umuhost ndi kumwe n'umutumire CEO akoresha umwanya media mu byubahiro byanyu ndabasemura mutakunzi bacu. Mumeze gute? Mumeze neza. Mr. Tugesho umunyarusaku chawa suta Mr. Vuguta vyume meze neza guys, meze neza ndashima Imana ewana meze good meze fresh. Je rero no munsi nagira umva magiye ambwira ngo dukore ikiganiro. Ikiganiro kibazo cha telefone kamera bana mbwira ati ngo je magi rero ewana sivyo agomba atuyagire nivyo agomba mbaze sinzi uce sinzi nivyo agomba kumbaza reka tugende tuduge kwijambo niturambirane. CEO akoresha umwanya media. Akoresha umwanya media irahari kandi aba sinzi ko twobyita fans cyangwa abakurikirana ibikorwa byacu baratwitavye baritaba kamo. Ikibazo je mfise uno munsi mbega umunsi koresha umwanya nyezina atoba hari urubuga twoca turuhagarika ndavuga nk'ubu ugiye nko mu bihugu byo hanze canke se ugiye nyene witavye Imana urazi nubwo tubitinya ariko ibyo bintu birabaho izabitegezo tuba ko mu buzima. Bon je dufate ngiye je nta na kimwe ntacopfa kuko jewe ego muri staff yayo ndimwe ariko ntabwo ndi CEO wayo. Mugihe utobu uhari wo dushikiriza iki nk'abakunzi bawe vyogenda gute urubuga twoca turuhagarika canke bon bisanzwe uru rubuga koresha umwanya media burya sugwi wanje je nyene uru rubuga n'ugwa twese kuko uru rubuga je nimba ndi ngaha ndarukoresha je nuko jare nabonye neza yuko nkwiye kurukoresha ko nabonye n'abantu barukunda rero ikintu cyambere cyo jewe abana banje je ndizeye yuko umwana wanje nimba azokora ibindi ariko ndifuza yuko nuno mwuga vraiment azobandanya je sindi nga nk'umumisha makuru ariko nivyaba ngombwa nzobumenyesha makuru nzokora ku radio nzogira ibindi bintu ariko ndafite imigambi yo kubona umwana wanje nkagi canke Gaera baba fata ino micro bayikufata urubuga ndifuza yuko n'abana banje goramba ndifuza ko goramba kabisa rukamara imyaka myinshi vraiment ndifuza yuko gomara imyaka myinshi abana banje bakarukoresha canke nawe uri nga ukarukoresha jare je nubwo je ndazi ubu ntabwo bangira kwanza premier uko nubwo nopfa uno munsi canke ejo urubuga ntigojyama ndabizi kuko uri ngaha Stone ni hari Pax ni hari cameraman ni hari ba Fode niho bari ba Egide barahari je nta kibazo gihari rero ariko ndazi neza yuko iyo vyoja hose urubuga rutoja mu minwe y'abarundi urubuga guguma mu muryango ko uri ngaha Pax n'umunyamuryango urubuga guguma mu muryango urubuga ntigojuragiza ngo ruje hirya nino kandi urazi ko dukorana
ataburyarya nka Pax urazi ko twizerana cyane kandi Pax urazi ego urubuga rwawe goba nk'umuragi mbega ntiruzohagararire ngaha oya kuko by'abandi bavuga ngo ruhombye acarugurisha cyangwa bagirikiwe nta birimwe wifuza yuko hoba igisanira kizokurikira akavuga ati umwuga watangujwe n'uwitwa koresha umwanya none raba uwo mukomoka ko nawe yarakurikiye ivyo ni vya bindi usanga umugabo yarabaye umubaji ugasanga n'umwuzukuru nawe ari karaza kubaza canke umusokuru yarabaye umukinyi umupira n'umwuzukuru nawe ari karakina umupira rero ivyo bintu tubimenyereye mu bihugu by'abazungu kuko iwe wiyumviriye ide yuko uru rubuga rwacu twokora n'ibindi bintu ariko mu bintu by'umurage wa famiye Nenda kubajije uti kugira uyumvire yuko iki kintu coba umurage muri famille ukavuga ati umugore wanje gikora canke abana canke bari muri staff ivyo bintu tubimenyereye mu bintu by'ibihugu byo hanze by'abazungu mbega wowe uwo mwuga none hari uwo muri famille warakurikiranye canke n'impano nawe uri mu byo Imana yahaye iyo mpano bwari wazovyura ahubwo famille yabo bimeze gute hari wakurikiranye wewe jewe mu bisanzwe no mwuga nkora je sinize n'amashuri nta n'amashuri menshi mfise nta na diplome ngira jewe nabonye umengo n'ubuzima nabonye umengo ufashe serie n'ubuzima umaze kubaka izina uraronka amadira agiye atandukanye umaze kuba ufise abantu bakurikira ufise urubuga rurakugaburira kuko je YouTube ndashobora kuja gutora amafaranga aba make ariko ndayatora ariko yiswe yuko ari yashu yanje ari ntuguta yanje rero jewe nta muntu numwe jewe numvise ngo yarabaye umunyamakuru mu muryango petete ariko mu gisanira canje sokuru papa mudogo bande oya ahubwo jewe papa wanje yari umuyangayanga yari umuyangayanga yakora ku macuniro papa wanje muto bakurikirana umuyangayanga uwo bakurikira yiza amashure menshi yari igisirikare urumva umuryango wanje mu bisanzwe ba papa nuko bari cyabwenge kuko nta kuntu yofata yuko ari karataka ubuntu abantu abashikiriza ibi nibi abantu bakabifata yuko umengo ngo ari karaducira urubanza no ntari karacira urubanza we ja ku mavusenge we umurimo uriko urawizeye ja ku mavusenge rero Imana izokurenganura ibintu byose mu masengero je nagiye gusengeramo yose bambwiye yuko byose bibera ku mavi ariho biva nta hantu na hamwe je nigeze numva umuntu ambwiye ngo umuntu niyaguhangara ngo uzoje usimbira ngo kwisinza iginuma ngo umwishure oya ucutsindwa ucutakara ubutaye ari ngiye bizari n'ikigeragezo ubutsinzwe urumva ikigeragezo kije gisengere urumva hama Imana izovyikorera hama ubandanye murimo wawe kuko uzoba wivanze muri domaine itari gwawe iyo wivanze muri domaine itari gwawe rero ucutakara kandi abantu buberetse yuko umengura afise ubwoba nico kintu urimo umuntu numwereke yuko ufise ubwoba n'ivyo urimo mwereke yuko ivyo urimo ubizi neza kandi ubitahura komeza ubatahuza abantu ariko ugarutse n'inyuma uzocika umunyu nkingi y'umunyu nka mukaroti yasubiye inyuma kuraba ngo bimeze gute ndibaza aho bantu bamwe baratahuye ugwanko gwazina cimamanda gwatanguye uko sinamutahuye nabaye bumwatake campura n'ababesha ba escro ariko urukundo gwazina cimamanda re gwagarutse gwaja ruko je namutahuye neza namutahuye na demana rero ugwanko gwanje nawe gwaje tutaratahurana umwe wese yubahigwa icari je uko nkora ibigaro urazi ko nkuba ari kosa abantu batantahura je babona yuko ari kosa gukora ikiganiro nawe ego kuko rega nta muntu yemerwa na bose ariko abo bantu rero babitahura ko ari kosa je sinjeje kubasiguza ngo bimeze uko oya jewe ndabandanya akazi kanje urumva demana rero twahujwe niki no gutahurana rero kandi nabo nyine barakuze no kubitahura abantu muri entertainment batagufata nawe ntuvuga ko uri umupromoter ariko bafata yuko atagaciro ufise mu mbuga bakakwita umujaganyi wowe bafata nk'iki abantu banyita umujaganyi petete nubwo babona nkora ivyo badakunda urumva ariko ivyo nkora badakunda bamenye ko ari ababikunda kuko inosi iriko aho nye turi 12 million zirenga z'abarundi urumva aho ni mu Burundi ka gahugu bita ngo na gahugu ngo gatoya urumva 12 million zirenga none mu Rwanda ni bangahe muri Tanzania ni bangahe muri Kongo ni bangahe none ko ivyo dushikiriza tubishira ku mbuga rega
tubishira ku mbuga bikagena ntituzaba birabiyo babiraba bari. Rero ivyo we utabona yuko bikuryoheye ivyihoze bireke kubiraba ntihagire nico bivugako. Urumva kuko jewe nk'ubu sinshobora kuja guhangana n'abakonveri n'abashoferi ntiduhuje imwemu n'umushoferi ari kwivola sinzi permis yayikuyehe sinzi ngo icatumye aja kwivola je ndabana na domaine yanje. Urumva rero je abanyita umujaganyi eko basinda umujaganyi none wungutse iki kubera unyise umujaganyi wungutse iki ego je ndavyemeye ndumujaganyi ncanja mu muriro cambura amahera kubera unyise umujaganyi batarabyumvise bakunze bakoresha umwanya media murabyumvise mwese namutahure uko abyumva ntabwo ajeje kubibumbisha mwese ndaje aramutahura yuko ivyo akora n'abandi batabitahura ati uko mwese ukabyumva ariko abitahura. Koresha umwanya ngire mu buzima gatoyi nubwo bitari bikenewe. Wewe twarakubonye bitagenze neza na boss wawe muri Wakarayiti TV uhitamwe gushinga ikinyamakuru cawe. Kuva uvuyeyo niki wahombye niki wungutse gushika kuri uyu mwanya nisa? Bon ico kintu ivyo bintu bimaze kuba kenshi bwo narakoze na conference de presse urayivyibuka nshinze koresha umwanya media nakoze conference de presse kugira tuyage n'abanditsi n'abamisha makuru ndabashikirize rero ibintu babona ku mbuga ku ma stati no ku ma page ya Facebook n'ahandi babitahure. Bo jewe ikibazo washikirije twabonye bitagenze neza ariko ikibazo aho kiri ni wahomvye iki wungutse iki ico nico nshaka rero gushikiriza abantu. Bo uno munsi ikintu jewe nungutse muri Wakarayiti TV premièrement nungutse ubumenyi kuko nari ndi kumwe n'umuntu amenyereye cyane ibintu vy'imbuga nari ndi kumwe n'umuntu yugurutse cyane mu mutwe amazemwe n'igihe kirekire mbe hari abantu batazi ko bifesi yace mu minwe ya Kesdan burya Kesdan ngaha mu Burundi niwe muntu wenyene amaze kuramura abantu benshi kandi abatangura atanu umuntu numwe abazi atandukanye cyane na Kezanete atandukanye cyane n'aya mapaje yibona yuko yica gakiza Kesdan agutora uri nk'umuswi agutora uri nk'irigi akakuberagura akagukuza ugakura kugeza kuko akesa guhereza ubuzima akubakira ico bita izina ariko bivanye n'umubwira bwawe n'umwete wawe niho wubaka iryo zina kuko hari abamuciye mu minwe bitagenze neza. Uno munsi je ndamushimira Landry promoter amushimira yadutoye turamagi je n'abantu bari banzi je narinzwi gusa n'abantu bo mwisite kumbuga jewe sinarinzwi kumbuga ariko Kesdan yatumye menyekana kumbuga atuma menyekana no mu bantu. Uno munsi jewe ni nta hantu na hamwe nja aha muri igihugu cy'u Burundi jewe ntihagira abantu bamenya bampamagara hari n'ububare ntinya kujamo kubera mvuga ati aha hari abafana banje. Urumva ivyo byose ni Kesdan rero Akesi afise impano afise n'ingabirano n'ubushobozi n'ububasha bwo kubakira izina umuntu bivanye n'umuntu ingena mwakiriye kandi amutahuye. Urumva rero jewe narungutse cyane izina narungutse ubuzima life jene ubuzima narindimo nkiri muri Waka sibwo buzima bo parcelle sinayikuye muri Waka n'inzu sinayikuye muri Waka ariko hari ibintu vyinshi biri mu nzi wanje je nakuye muri Waka. Jewe nta matera nari mfise ya bien no musi je mfise matera ya 1m4 imatera yanje pesira yayingano jewe ndyamye nubwo atagitanda cyo bagihari jewe ndatarukira ko umugongo ntunjya. Urumva uno musi je ndyama ku gitanda mu buzima bwanje bwose nabayemwo nta gitanda je nigeze ndyamako je naryama hasi nawe nagutwaye nakuzanye tujyama ku matera y'ivumbi tujyama ku matera iteye ubwoba. Urumva jewe nagutwaye atagitanda je gitanda ndacumva ku matwi ndacumva ku radio ndabibona aho babidandariza gusa. Urumva rero hari ibintu vyinshi televiziyo je naraguze televiziyo je naraguze intebe zo mu nzu je naraguze iradio sabufa sinari sha reka ndagushimiye cyane Akesi rero ikintu rero ico nahomvye oya nivyo nungutse burya ntibirahera kuko burya iyo ni domaine nungutse ndi muri Wakarayiti TV sivyo hariho ubuzima nungutse muri Wakarayiti TV hari n'ubuzima ndiko ndunguka ndi muri koresha umwanya media nyezina ariko tumanze tuje kuvyo nahomvye ndi muri
wa Karayi TV kuko nimba hari ivyo nungutse vyinshi hari ivyo nahombye ariko birarutana ivyo nungutse nivyo vyinshi parapuro ivyo nahombye ni mu mutwi wanje nishiramo ko mpombye jewe nararonka ma programme agasiba kubera akese kubera ndi mu minwe y'umuntu sinigaburira hari umuntu yanshobora kumpa gahunda ati uraza dusangire nkabura umwanya kubera ibikorwa vya kese akesa gukoresha ewa kesa gufasha aragukoresha kabisa kandi ni navyo vyiza kabisa nta mwanya wo gutagira akesi kabisa rero jewe nabona yuko umengo ndahombye haro n'ubudiri bwinshi nahomba je ari abantu bamurondera akesi bandondera ati koresha umwanya uraza mu giteramo kana ko mu MC canke presence yawe gusa tuguhereza ngahe je nitwovugana na kesi bakavugana ngo ibihumba amajana indwi ngo ibihumba amajana 6 abantu bakaza tugushire mu ndirimbo yacu ukoresha umwanya indirimbo yacu yijemwo gusijemwo turabikujya hiti kweruri hiti akesa akabaca amafaranga y'umurengera bikarangira babihevye je nkabona umengo ndahombye ariko kwari ukunyubaka mu cyubahiro niba kumenyereje ari bamenye yuko ufise valeur ufise agaciro showbiz cyo bita showbiz urumva byo rero nabifata ko umengo narahombye bon ego rero je maze kugura koresha umwanya media hari ibintu nungutse birenzere nungutse iki nungutse abafana baza kwizina ryanje baza bavuga ati twe abafana bakoresha umwanya turiko duteza imbere witwa koresha umwanya nitiko duteza imbere akese kuko wa Karayi TV na akese dana uvuze wakani akese abanteza imbere jewe umusaruro munini waja muri akese ya ariko rero jewe uno munsi kuri koresha umwanya media umusaruro wose uzugana jewe uzuza kuri jewe ya niko uvuze koresha umwanya media ubona koresha umwanya nararonse deal muri Kongo twarahawe $200 cash $200 nawe nu $200 idora ryari riri kuri 400 urumva yari 800 quelque urumva yari amafaranga meza kandi iyo muri Kongo iminsi yose twahamaze baratujera baratumenya kujya kugaruka urumva ibintu byinshi rero jare abantu ikintu maze kunguka nuko ndashobora gupatana idiri jeje nyene ku gatwe kanje ya nk'ibi bintu byo kuja ruguru ya kuja ruguru kugira iki turipatana jeje nyene nkavuga ati aya no yajya canka yasinoye ko naje ndazi brand yanje ndayizi ndaza amafaranga utompa ngo ngende amadire ku kibuga c'indege ndaje ku kibuga c'indege atata ariko nkiri muri wakaje sinaje ku kibuga c'indege yakese yavuga ati wapi babaho bumbi 10 ariko no munsi nubwo mwoma basaka 20000 ndavuga ati bon ndayisize muhira canke ndatahana n'umukeke wa 10000 ni tomate n'igitunguru niki tugafungura urumva ndavyimenyera ariko nkiri muri waka vraiment nari ndiko ndi brandinga neza ariko vraiment nari inkenye kuko hari ubudiri bumwe bwa pembeni ntaronka bwancika kwera ntitegeka yego haro nibiganiro wasanga nta bimfise uburenganzira bwo kubikora bive nuko ndi mu minwe y'umuntu rero jewe narungutse cyane ni muri waka ndetse n'ubu ndiko ndukana kandi narungutse n'ubu nugura ikinyamakuru canje sinidoga Urakoze cyane kudukazi duhaye Wekoresha umwanya kumbuga ndavuga kumbuga uko niko abantu benshi bakumenyeye no mwizina n'abantu no muzo busanzwe barakumenya hanyuma koresha umwanya w'abantu bagushira muri kategori y'abakomedie wewe bakagushiramwe nabafamba nabande nambari bande nabande bakakwita umukomedie wowe bafata nk'iki bo banyito je niga boje banyita umukomedie kwera je burya ndatwenza je journalisme yanje mbashaka abantu kubaryohera nubu ndiko ndicuze impamvu mushikirija no majambo ari serie nkuko mfise ubwoba yuko bataza kubiraba ariko reka nizere ko baza kubiraba sivyo jewe banzi yuko ndi umuntu acangamutse cyane ndabahereza sho nije createur watugesho iyo ni slogan niremeye urumva kuko umuntu wese akwiye kugira ikintu arema kuburyo n'inyuma y'imyaka igihumba abantu bazotahura ati iki kintu ni nakaya kiremye urumva caption zatugesho zarakoze ibara ndetse n'ubu caption yatugesho irakora ibara urumva iyo ni slogan yanje
akanyamuji sutwa chawa Mr Vuguta izo zose ni slogan zanje bisigura iki mu buzima umuntu akora slogan imwe Sadbi yazanye yaga ibintu yaga Fizo zana ngo pra urumva ayo mazina ajya amazina ya batatandani bande basatura amabara oya ayo namazina jewe yose amazina nama slogan nutuntu wokoresha tukaba brand urumva bon jewe rero nazanye ibintu birenga bitatu urumva bisigura yuko ndi umu createur ubwonko bwanje burya je buracakora neza ya buracakora je sindasaza urumva rero ino journalisme abantu bamwe bayishe mu mitwe bishizemo yuko journalisme ari bite wiriwe gute wiriwe neza twe twaje ino generation yacu twe nabasimbizi nabarandri twaje dushaka guhindura izo strategy iyo kuko aba bamenyesha makuru bacu usanga atanaho babazi orke udandaza ibikogo ukadandaza na visage yawe ko visage nibwo butunzi bundi visage yawe uno munsi abamenyesha makuru nk'aba Spox abamenyesha makuru nk'aba Christian Savye arashwa kurengana ngaha nabana ntibamenye ngo ujya no mumenyesha makuru ngo naka ariko jewe ya urumva twebwe twaradandaje ibikogwa tudandaza n'ama visage yacu iyo ni yindi strategy ivyo biza bibabaza birababaza rega abamenyesha makuru bakera birababaza ko nabo bo babona tamazina bagira uza gusanga atana amapage ya Facebook nta nimbuga bagira boni ku radio gusa bagahembwa amafaranga kwezi bagaheza bakaronka amadiri kanaka ariko uza gusanga twebwe hari ibintu byinshi tubasumbye rero jewe uko biri kose nkoranye n'umukomedie jewe ni twara nkawe nkoranye n'umuserie je turabaserie ko ababizi barabizi ko nkubu wewe kubera kingato ariko turanika menye je ndabona umengo tunikiganiro turi serie reka tube serie rero niyo mpamvu ikintu cyose n'umwanya wacu ta yacu urumva famba n'umukomedie ba none Mr Sami wese umukomedie ega bamwita Mr Sami lo comédien none nakina amasinema ari serie kandi agakundwa none kubera iki umwanya wa comedy ni comedy umwanya wa serie ni serie mbe famba umwese abari muri comedy none nafise ibintu adandaza ntadandaza intuze nafise studio n'ibintu byo gufungura dandaza abiciramo ni comedy ni life zisanzwe abari serie cyane yakoze cyane none nk'umuntu yovuga ati we koresha umwanya ngira ndagusuke kumutahe runaka ndagukuraho mu gihugu uze kubandaniriza ibikorwa byawe mu kindi gihugu sinzi nimba ari kibanye canke mu gihugu cyo hanze ya Afrika wewe uwo muntu wo mufata gute wo mwemerera ese kubona wo guha iyo opportunity ubona woja kurangurira ibikorwa byawe mu bihugu byo hanze bo ishambere cyo $1 riraruta marundi nakuri $1 ni rikuru cyane urumva jewe sinovyanka ariko vyovana na wene inzira bishaka mu ko ari umuntu akuza muri izo nzira ugasanga agusubije muri bwa buzima bwo kugufata mu minute afite liberté utidegemvya je noraba yuko ndidegemvya ni fresh naye handi je niyo noba ndi hose ibikorwa byokogo none akanyamuji muri Amerika ntibavumbugwa abapaparazi bariho rega je ndo umupaparazi abapaparazi muri Amerika bariyo muri Australia bariyo muri Sweden bariyo mu bihugu vyose abapaparazi bariyo akazi ko bandanya bien noza ndabarungikira email none sinifise konte mu muntu ze sino posta bikaja ku rubuga abantu bakabibona urumva urubuga aho uri hose ibikogura bishirako kandi abantu bakabirabaho bari hose si ibintu mutazwa kwereka umuntu muri kumwe gusa ngo heraba ni ibintu ushira ko gusa bakirabira urumva rero jewe ntico bitanyicira aka kazi no bikomeza ariko bikinyicira ntavyo nokora vraiment nubwo yoza antwa ashaka kuntwara hehe sinovyemera mbona bizonyicira akazi kanje kuko je ngahambayeho neza hari umuntu ashobora kuza ashaka kumvyaza umusaruro urumva kangira umuja wiwe akankura mu buzima nibereyeho fresh urumva uno munsi ndaja mu bikorwa vyanje nkataha muhira nkamenya yuko ntashe kuraba abana n'umugore wanje umunezero w'ibibondo vyanje ndawubona urumva umunezero w'umugore wanje ndawubona ndamusoma turaryamana
ibintu biragenda neza, ibintu ubuzima ni bon, ariko hari umuntu ashobora kuntwara mu bundi buzima, urumva ugaza usanga arambrotse ankuye anshize ku mure y'umunezero w'umuryango wanje, anshize kure y'umugore wanje, sinzoronka umugore wanje uko ndamushaka, ivyo nojamwo norinda kubikreya, ariko umugore wanje ntashe nkakubwira ati sheri ndagushaka kamwe, uraza byenda n'umugabo wawe nta caha kirimwo, urumva, ariko ibindi urumva norinda kubikreya, norinda kuyisemba, norinda gutwara gumusororera kubigira ibintu biki kugira ndamuronke, ariko wewe ni anytime ndagushatse direct mba ndakuronse, urumva uyo muntu rero yoza antwara uyo munezero, anshira kuri munezero w'abana banje n'umunezero wo kuronka systeme ni shakira umwanya ndawishakira, uyo muntu ndabona umengo kweri ewana iyo bari hatari kabisa. ya koresha umwanya, urakoze cyane, urakoze ku bibazo unyishuye. Ibibazo mfise no kubaza ni byinshi, ariko byo hava birambira abakunzi bacu. Reka ngushimire cyane, kimwe n'abadukurikiranye, ndanagusaba nabansezerere wewe nka CEO w'iyi. Oya, ivyo bintu vya CEO je navyo nkunda, boje sindi CEO ni gijare, urabona ico bita CEO. CEO majambo yose ni Chief Executive Office, urumva CEO oya etape ni nkukuza wumva ngo nyumba 10 hari umunyumba kumuza gusanga baguze na parcelle ntibarinze no kurondera signatire yiyo, none nk'uyo n'umutware oya jare hari ubuzima, hari life uburimwo, urumva kuko kuba chef jewe ico nizera nuko ndi chef mu rugo rwanje, ndi chef ko nije nzi inshingano z'urugo rwanje, umwana afungura ari uko jewe nagize ico nkoze, umwana yambara impuzu zose abana banje peut-être bafise zose, peut-être ari abagenzi bavuze ati jewe umwana wawe je ndamukunda akiraka gakabutura ko mubera fresh, ariko inshingano zose nije ndazizi. Rero uwonyita chef je nyita chef mu rugo rwanje, ibi bindi by'ubuzima nga kumbuga je sindi chef, je turi cyo kimwe, turi fresh, je n'abantu dukorana turangana guys.